rya Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turi ku kibuga c'indege ca Arlanda hano mu gisagara ca Stockholm, umugwa mukuru w'igihugu ca Suède, aho tuje kwakira umushitsi w'umusaserdoti. None reka sindabatevye kuko abantu iyo bagize urugendo baba barushe, abaramutse, abidondore, abibwire. Sanzwe nzi ko adatinya kamera, muraza kumenya igituma. Ego, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ego, ndakengurutse bwa mbere ikaze. Jewe nitwa Patiri Olivier Ndayisaba, nkaba n'umusaserdoti wa diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba ndangurira ubutumwa kw'ishure kaminuza i Roma mu gisata cyo kumenyesha amakuru muri kaminuza y'Abasalesiane. Nkaba rero ntewe iteka ryo kuba nshitse hano kugira ngo nsangire ibyiza vy'Imana na communauté y'abarundi y'abanyarwanda. ego cyane, Ego, ego. bari hano muri kino gihugu ca muri kino gihugu Suède. ca Suède. Urakoze cyane. Muvuze muti ni Patiri Olivier nde? Ndayisaba. Patiri Olivier Ndayisaba. Patiri Olivier Ndayisaba niwe mushitsi wacu hano muri Ecclesia Katolika yo muri diocese ya Stockholm hano mu gihugu ca Suède. Patiri Olivier Ndayisaba wa diocese ya Bujumbura, mbega imbere y'uko aja mu butumwa bwo kwiga kumenyesha amakuru, yaranguriye ubutumwa hehe ku bariko baradukurikirana, kuko iyi mbonesha kurimenyesha inkuru nziza i Burundi, muri Afrika, i Buraya no kw'isi yose? Yego, imbere yuko mvugaho naranguriye ubutumwa, novuga yuko ndi mu mwaka w'icenda mwiyonga ry'ubusaserdoti. Turagukeje cyane. Imyaka 3 ya mbere nayimaze muri paruwase y'Imagara. Paruwase Magara, hafi y'amazi, hafi y'ikiyaga. Yego, hariho agakuba urabatera ngo ufata ugatera mu rusenga, cane rekurira mu iboti digi kata mamoyo gatoya, umuntu akaroba imbuhe, akaroba impungura n'ubundi bwoko butandukanye. Ego, abari muri paruwase Magara tubaramutse. Ego, kuko nibaza ko amaraso atemba muri wewe, hariho akantu kavuye muri paruwase Magara. Cane rwose, cane rwose. Ego, Narahimbariwe, nahabaye neza. amen, amen. Ego, Niho wagize umwaka wa mbere w'ubusaserdoti. emwe bavuga ngo gukwangura inkono iyo bahejeje kuyibumba, Patiri abukwanguriye Imagara. Amina, paruwase Magara, mwabe mufata neza abasaserdoti. Hanyuma imyaka 4 yakurikiye, Ego, nayimaze ndi muri paruwase Cathedrale Regina Mundi, ego cyane. ndi mu gisata cyo kumenyesha amakuru ca diocese, Ego, icegera c'ugitwara. Hanyuma nkongera nkiga muri kaminuza rimwe ibyo kumenyesha amakuru nyene. ego, Yego, ubu naho nkaba maze umwaka n'amezi 3 i Roma. ego. Uri muri ivyo byo kumenyesha Ndiko amakuru niga nyene. kumenyesha amakuru nyene. Birahimbaye cyane, birahimbaye bose bavukanye. Turi kumwe na Patiri Olivier Ndayisaba, umusaserdoti wa diocese nkuru ya Bujumbura, yabaye muri paruwase Magara kiba umusaserdoti imyaka 3, Cathedrale, akaba muri Sedicom, icegera c'urongoye Sedicom, ari umunyeshure muri Université Lumière. None ubu ari mu butumwa bw'ishure i Roma mu Butaliyano. Muri uno mwanya turiko turamwakira hano ku kibuga c'indege ca Arlanda, aho mu kanya hashitse n'undi mupatiri wo muri diocese ya Bururi ari mu butumwa mu gihugu ca Brazil. Turamuramukije Patiri Yohani Bosiko, yakiriwe ngaha mu mubano uri ngaha Stockholm. Turakwipfurije gushika neza. None Patiri, emwe muje hano mu gihugu ca Suède, twomenya imvo mwosangiza abariko baratwumviriza igitumye muza mugana kino gihugu. Ego, jewe ni n'akanyamuneza ntangira ubwa mbere ko gukenguruka rino kaze ntawe
nakiranywe igishika cinshi kandi bica bituma niyumva gose nimwiyumve muje nisanga murakunda. kuko nje mu bankunda mu banyitayeho. Igituma rero ndi hano nitavye ubutumire bw'abakristu ba hano, bifuje yuko dusangira ibyiza mu gutanga uno mwaka, bakawugura bahereye ku nyigisho zinagura ukwemera kwabo no gusangira amasakramenu y'ikigongwe n'inkuka y'imisa, eka n'ibindi bikurikira. Rero izo nyigisho zikaba zishingiye ku civugo c'uyu mwaka twatanguye, umwaka wa yubile muri Eklezia, yubile ishimikiye ku kwizigira. Rero izo nyigisho zizoshingira kuri Kristu we mizero yacu. Yego cyane. Kristu mizero yacu niryo jambo Patiri Olivier ku izina rya Eklezia aje agemuriye abakristu basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha muri Diocese Katolika ya Stockholm. None aho muri hose murahawe ikaze mu gisagara ca Västerås, babiteganye igishika cinshi cyane. Aba bakristu bari hano ku kibuga c'indege bahari ku izina ry'abakristu bose bo muri no communauté ico twita mission catholique burundo rwandaise. Ego tuzoronka akanya kisanzuye kuganira, uduha ikiganiro gikwiye, ubu kwari ukuguha ikaze, urahawe ikaze n'abakristu bari mu mubano w'abakatolika ngaha muri Stockholm. Mu bisagara byose bitari bike turafisemo imibano, uzoheza rero ubona abatari bake kuva ejo gushika kuwa Mungu twiginana. None imbere yo gusozera, Patiri Olivier, mwoduhonja gato ingene vyari bimeze aho papa yugurura yubile iyi yubile y'umwizero, wewe wari uhegereye, urabona ko twebwe turi ku nkiko. Papa umuvyeyi wacu nyir'ubwiranda Francisco yuguruye iyubile y'umwizero hari mw'ijoro rirongora Noel itariki ya 24. Jewe sinari Roma, mugabo narabikurikiranye, barabonye yuko abantu bavyitavye batari bake kandi bahimbawe rwose, kuko iyubile nk'iyi izahaye imyaka 25 abantu baba bayinyotewe rwose. Aho nari muri diocese y'ahantu bita iya Aosta, narabonye yuko abantu bavyitabanye akanyamuneza, naho nyine bakaza ari benshi, kandi kubwanje na jewe nyine ubwanje byaramfashije rwose kwinjira muri mwaka wa yubile, kuko ucubona yuko buguruye umuryango wa yubile no kwinjira muri Kristu, maze akaduhaza ibyiza vyiwe, akaturonsa ikigongwe, akaturonsa amahoro, akaduha n'umwizero wo kubandanya tubaho. Ego Kristu niwe rembo ry'ijuru, niwo muryango udushikana kwa data. Urakoze cyane Patiri Olivier, turaguha ikaze hano muri Suède, turaguha ikaze hano muri mission catholique burundo rwandaise en Suède. Tubicishije hano kuri ino mboneshakure isanzwe ifise icicaro i Bujumbura i Burundi, aho ifasha igafashwa n'imiryango ikiri mito y'abakristu. None ko ari televiziyo ikiri ntoyi mu gusozera iri kaze tuguhaye, ukaba uri n'umumenyesha amakuru, ngira wodufasha gutumira abakristu hirya no hino guhurumbira ino televiziyo Axe ya Vibes TV, no kuvuga iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera Kristu bibyara ubuzima cyane rwose. Ego ndatumiriye abakunzi mwese ba Axe Vibes TV iyo muri hose, haba ngaha Stockholm, eka no muri Suède yose, abari i Bujumbura, ego mubandanye mukurikirana ubutumwa bwa hano Stockholm no muri Suède yose, gufashijwe n'abasaserdoti babakurikirana abakristu ba hano, eka n'abarundi bose n'abanyarwanda muri hirya no hino ku isi, mukurikirane rwose ino televiziyo Axe Vibes TV
kugira ngo mubandanye mwivomera imigisha iva ku Mana, umukama abagirire neza cyane. Amen, amen. Urakoze cyane Patiri Olivier. Rero mwiyaboneshe, mufyonde kuri sabone, kuri subscribe, mu likinge, mu commentinge, mwongere mu partage. None Patiri, turi muri yubire, genda uduhezagiye iki gisagara ushitsemwo, umusaserdoti yama agemuye umuhezagiye. Mpaye ishurwe sinore kubahezagira, reka n'igishika cinshi mwanyeretse ndabahezagira, reka n'abandi bose iyo muri ndazi yuko mwanyakiriye mu mitima yanyu n'igishika cinshi. None rero kugira ngo dusange umuhezagiro w'Imana, twambaze umuvyeyi Bikira Mariya. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononye, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nimuhorane umukama, yongera ahorane nawe. Umukama mushobora byose naberekeze ko inyonga ziwe, nabamurikiye n'umuco we muzima kandi utazimiza, nabagarukire ko abagirira ikigongwe kandi abagabira amahoro. Nabahezagire abakomeze ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Murakoze cyane Padiri. Murakoze gose. Kaze. Murakoze cyane.